Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashikirizwa na Josiane Muzaneza. Amakuru twabateguriye kuri uno wa gatatu genekerezo rya 2023 ruhuma umwaka wa 2022 agizwe n'izi nkuru zikurikira. Abana barimo mu muryango umwe barayibitavye Imana baguwe ko n'inzu babamwo iryo barajyaguye muri commune Musigati y'intara ya Bubanza. Intandaro ya byose akaba ari imvura nyinshi ivanze umuyaga yamaze amasaha arenga 3 irikiragwa aho muri ako gace. Umuhari w'ibikorwa nkunda gihugu utegekanya gutanguza isekeza ryo guhimiriza abegwa n'igisata cy'indero bose mu Burundi ngo bavire hasi bimwe batanga intererano y'icokogwa ngo banagura ico gisata kigeze aho umwanzi ashaka. Muraza kubikurikirana murano makuru turaza no kubabwira ibijanye n'agateka kazi na muntu mu Burundi, aho kuri uyu wa kabiri uburongoye inama y'agateka kazi na muntu ya ONU yatanze izina ry'uwo yagenye ngo azobe intumwa idasanzwe y'iryo shirahamwe mu Burundi. Aya n'ayandi umukanya utatse ndabaramutse nongeranye n'abahikaze mw'idonido ry'aya makuru. Ndasuye kubaramutsa hano makuru kuri nkuru ivuga ku bana bane bo mu muryango umwe baraye bapfuye baguwe ko n'inzu umuvyeyi wabo nawe arakomereka cyane biturutse ku mvura y'isegenya yaguye muri iri joro ryakeye ku mutumba Mugoma zone Muyebe muri commune Musigati y'intara ya Bubanza. Uretse abo bahasize ubuzima mu n'ibintu bitari bike byarahononekariye harimo amazu arenga 10 yabomowe n'iyo mvura. Nizo na Francine Mahoro. Iyo mvura y'isegenya yarayiguye ku mutumba Mugoma uri muri zone Muyebe muri commune Musigati yatanguye nk'igihe cy'isaha 9 z'ubuca iza kugabanuka igihe cy'isaha 12 z'igitondo. Amakuru dukesha abanyagihugu bo kuri uwo mutumba avuga ko kubera iyo mvura abantu 5 mu muryango umwe baguwe ko n'inzu, 4 baca barahasiga ubuzima mu gihe uwugira 5 ariko avurirwa ku bitaro byaho i Musigati. Uno munyagihugu aravigana. Abahitanwe n'inzu abana bashaka kuri 4 na nyina wabo yavunaguritse amaguru. Abo 4 bashibitare Imana. Umutamakazi nawe yajanywe ku bitaro ariko agenda gucibwa amaguru. Uretse rero abo bahasize ubuzima, iyo mvura yarononye ibintu bitari bike harimo amazu arenga ku 10 yagurutse hamwe n'imirima itari mike yononekaye. Arakoze Francine Mahoro. Abantu 3 bo ku mutumba Gasenyi uri muri commune Buganda intara ya Cibitoke barakomerekejwe na grenade ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri. Intandaro ya byose akaba yoba ari mishamirano yadutse hagati y'abagabo babiri, umwe muri bo acatera grenade yarafise mu mufuko. Ni nkuru ya Emmanuel Niyungeko. Hari nk'igihe cy'isaha 10 z'umugoroba wo kuri uyu wa kabiri aho mu gacimbiri bubumbiri kari ku mutumba Gasenyi muri commune Buganda intara ya Cibitoke haduka imishwano hagati y'abantu babiri. Kwizera Bahati yagirijwe n'umubanyi wiwe Laurent Izahaki Nimbona ko yamwivye ibigori. Mu nyuma ngo niho uwo Laurent yacatera grenade nk'uko bivugwa n'uyu munyagihugu. Umuhungu yarayishyize mu nzu ariko aragirizwa n'umubanyi wiwe ngo yamwivye ibigori nyene twanikiye kuko yaranikiye asanga bavivye atayagiriza iyo muhungu acengira mu nzu atura grenade ayimuteye iyo muhungu nyene kwitera ariwe yaciye akomereka n'abandi bana. Urazi ko abantu baza gusengera ahantu hari induru abantu bariko baravuga. Uretse Laurent Izahaki Nimbona yakomerekejwe n'iyo grenade mu gikiriza agaca ajanwa kuvurirwa ku bitaro vya Cibitoke, hari n'abana babiri, umwe w'imyaka 11 azwi ku izina rya Enoch Nsengiyumva nawe nyene yakomerekejwe ku kuboko n'ico gisasu ntezwa ntoki, aca ajanwa ku ivuriro ritoya rya Ruhagarika aho nyene ku mutumba wa Gasenyi, hamwe na Karine Uwingabire w'imyaka 9 yakomeretse mu rubavu akaba nawe yaciye ajanwa kuri kiliniki Ubuntu. Muri kino gihe rero abantu 3 harimo Kwizera Bahati bakaba bari mu minwe y'igipolisi mu ntumbero yo gukora amatohoza yimbitse. Mu ruganda rwa RPA tukaba tutashoboye kuronka Pamphile Hakizimana musanteri wa commune Buganda kugira ngo twumve ico yoba bivugako. Emmanuel Niyungeko arakenuye mu bijanye n'agateka kazi na muntu naho urongoye inama y'agateka kazi na muntu ya ONU yarayagenye Fortune Gaitazongo mu kibanza cy'intumwa idasanzwe ku Burundi. Bikaba bitekanijwe ko iryo genwa ryemezwa mu nama izotangura mu ndwiza. Emile Nibasumba.
Inama ya ONU y'agateka kazina muntu igira 49 izokorana kuva ku munsi wa mbere uza nizo mwemeza. Fortune Gaetan Zongo yarayagenywe kuba intumwa idasanzwe y'ico gisata ca ONU kijejwe agateka kazina muntu mu Burundi. Urongo ico gisata Federico Villegas yamugenye yisunze icifuzo c'umugwi ujejwe kugosora. Uwo mugwi ukaba wari wamuhaye amazina 3 mu mpera z'ukwezi kwa mbere, ari kumubwira ko uwafise ubwene gihugu bwa Burkina Faso ari wafise ubushobozi kurusha abo bandi babiri bahiganirwa ico kibanza. Umunya Burkina Faso Fortune Gaetan Zongo w'imyaka 48 y'amavuko asanzwe arongoye sentare y'iyungururizo yahitwa Fadangurma mu gihugu ca Burkina Faso kuva mu 2011 gushika mu 2014. Akaba yarakoze mu mugwi wa ONU ujejwe gukinga kuboreza igufa kiremwa muntu n'ayandi mabi y'ubunyamaswa. Naho leta y'u Burundi yavuze ko itazokwemera ko intumwa idasanzwe ya ONU itohoza ibijanye n'agateka kazina muntu ihonyoza ikirenge ku butaka bwayo, nta wuzi ko ariho igihagaze inyuma yo gukurwa kw'ibihano vy'ubutunzi n'ubumwe bwa Buraya. Mu biganiro ugirana n'abategetsi b'u Burundi, kimwe mu vy'uwo muryango uri mu bafasha cyane igihugu ugumusaba akaba ari uko leta y'u Burundi yotera intambwe mu bijanye n'agateka kazina muntu. Nari nababwiye mu ntango zano makuru umuhari w'ibikorwa nkunda gihugu MAP Burundi buhire ugiye gutanguza isekeza rizo marindwi zitatu, isekeza ryo guhimiriza no guhamagarira abegwa bose n'igisata c'indero mu Burundi kugira ngo baterere ivyo tuma indero igarukirwa mu Burundi. Nkuko bimenyeshwa n'umuhinga mu bijanye n'indero Liberani bashira kandi avugira umuhari MAP Burundi, iryo sekeza ryatunganijwe kubera biboneka neza ko inyigisho zagiye ziratituka mu mashure y'abayintango ayisumbuye eka na kaminuza. Kurikira Libera nibashira kandi. Umuhari w'ibikorwa nkunda gihugu MAP Burundi buhire waraye usohoye urwandiko rusigura isekeza umuhari w'ibikorwa nkunda gihugu washizeho mu gisata c'indero kugira abarundi bose iyo bari bashobore guterera ku nyishu z'ibibazo bihanze igisata c'indero. Kubera iki umuhari w'ibikorwa nkunda gihugu MAP Burundi buhire wahisemwo kutunganya iryo sekeza rizomara indwi zitatu? Icambere nuko kuva umuhari MAP Burundi buhire ujaho wariyemeje imbere y'abarundi ko abikenewe bazokumviriza abarundi. Ico no kwita mu Gifaransa methodologie participative, no kuvuga abarundi bonyene batiza kuziterera ivyiyumviro birashe ku ngorane zanze igihugu. Uno munsi rero umuhari w'ibikorwa nkunda gihugu waraye usavye abarundi bose, baba abarimu, baba abavyeyi, baba bahinga mu gisata c'indero kugira baterere ivyiyumviro ingene hotunganywa gushasha igisata c'indero. Mu Gifaransa twavyise refondation du système éducatif burundais, no kuvuga inagurwa y'igisata c'indero. Iryo sekeza rizomara indwi zitatu. Ubwa mbere bw'igikorwa ca mbere nuko abifuza guterera bose botungikira urwandiko ruvuga ingene babona igisata c'indero cunagurwa. Ubwa kabiri ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatatu hazotunganywa igikorane bita conference mu Gifaransa kugira tuyage abavyifuza bose ingorane zihanze igisata c'indero na cane cane inyishu irashe kuri ivyo bibazo bihanze igisata c'indero. Mbega gutunganya gushasha igisata c'indero bizoshoboka? Icambere coco gikuru nuko hoboneka ivyiyumviro, imigambi n'imigabo irashe ingene igisata c'indero conagurwa. Ivyo rero niryo hangiro twihaye mu gutunganya iryo sekeza. Gushirwa mu ngiro bizokurikira mugabo hisunzwe ivyumviro vyashikirijwe n'abarundi. Nivyo bazobisha mu ngiro ni n'ubushikiranganje bw'indero n'ubutegetsi buriho. Nibaza yuko aho igisata c'indero kigeze ko atankeka habonetse abarundi benshi bagira bati ibintu hageze ko bihinduka, twizeye yuko bizoshirwa mu ngiro. Mu gisata c'amagara y'abantu naho abanywanyi ba mituweli bagiriza iryo shirahamwe kutabaronsa imiti uko bikwiye ku mavuriro n'amaduka atandukanye akorana na mituweli, ni mu gihe biba ngombwa ko bariho imiti 100% kandi badasiba gukatwa ku mishahara amafaranga y'intererano ya mituweli. Hizo nizo na Eloge Kwizera. Abakoresha ikarata ya mituweli mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko bategekwa kugura imiti amafaranga menshi, ivyo bita 100% kandi bitari bikwiye kumera uko.
abanywanyi bavuga ko ibyo biterwa ahanini nuko iyo bagiye kwivuza hageze ko bariha imiti bakerekana ikarata ya mituwere baca babwira ko iyo miti atayihari kugira bikunde bayigure 100% kandi leta yo idasiba kubakata buri kwezi nk'uko uno munywanyi abyigana. Abanywanyi ba mituwere turidoga cyane kuko urabona turadukata amahera ku kwezi hanyuma ariko iyo turwaye cyangwa turwaje iyo batwandikiye imiti tukaja kubona imiti mu bitaro cyangwa mu farumasi kanaka na mituwere tukabereka mituwere batubwira yuko atayihari paka turihe turigwe 100%. Vyo bikatubaza tukimvira ati none ni kubera iki leta natwe tukasa amahera ku kwezi ya mituwere ariko tukikunda imiti ntituyironka. Abanywanyi ba mitiwere babandanya bavuga ko atakindi gituma babima iyo miti atari kugira bemere kuyigura umurengera. Bakababazwa no kubona ico kibazo leta ikizi kuva kera ariko ikabandanya kwica amatwi. Bagasaba ko iyo ngendo yohagarara. Leta yakizi kuko abanywanyi abakozi babo baridoga mama muri ayo mapito amaze kubona ukoresha mituweli icyo basaba kwa ni bashaka kubera iyo miti atayihari kugira baze kwidandaza bajya bayigura 100%. Akarorero umuntu twarabwariye umudamu we yari yatahaye muri wakarere miti muganga amwandika imiti kuko bisanzwe akagenda kwira muri wakarere bamubwira yuko atayihari hose bamaze kubona mituweli ashamuga ati ntayihari leta yuko icyo kibazo yagifata mu ntoki. Abasanzwe bakoresha ikarata mituwere bamenyesha ko uko kubima iyo miti bikorwa ku miti imwe na cane iyigurwa menshi. RPA ntitwashoboye kuronka abarongoye ishirahamwe mituwere kugira bagire ico bavuze kuri iyo myidogo y'abo banywanyi bayo. Eloge Ekwizera tukivuga ibitagenda muri ico gisata c'amagara y'abantu urongoye ivuriro ritoya rya Nyabutare riri muri komine Nyanzarake intara ya Makamba aragirizwa n'abakozi bo kuri iryo vuriro ko akoresha nabo ubutunzi bw'iryo vuriro kandi atagishije inama ubujejwe ubutunzi. Batanga akarorero k'ipikipiki ikoreshwa n'umugabo w'urongoye iryo vuriro ku nyungu ziwe bwite kandi kanya ibitoro biguzwe mu mahera y'iryo vuriro nyene. Nizo na Dani Claire iratwumva. Uwo arongoye ivuriro ritoya rya Nyabutare riri muri komine Nyanzarake intara ya Makamba azwi ku izina rya Zabibu Iradukunda. Abakozi bakorera kuri iryo vuriro bamenyesha ko inyuma yo kugira ubugeni mu mwaka w'ibihumbi 2020 yaciye afata ipikipiki y'akazi ayiha umunega wiwe. Uwo nawe kuva ico gihe ngo akaba ayikoresha ku nyungu ziwe bwite. Byongeye nk'uko abo bakozi babandanya babishikiriza iyo pikipiki inywa ibitoro biguzwe n'iryo vuriro. Ipfuye igakugwa ku mahera y'ivuriro nyene. Ikindi bavuga ngo nuko inyuma yaho agiriye ubwo rubanza rw'ubugeni ari wakura amahera ashatse kuri konte y'ivuriro. Amahera akura ko uko abishatse atabanje kugisha inama umunyabigega. Ikibabaza abo bakozi ngo ningene haheze amezi arengane babimenyesheje uwurongoye akarere k'ubuvuzi ka Nyanzarake ariko gushika ubu akaba atacarakora. Aho ngo ni mu gihe yari yabijeje ko amahera yose yakuwe kuri konte ategerezwa gusubizwa ndetse n'iyo pikipiki ikagarukanwa aho kw'ivuriro. Sivyo gusa kuko mu ntango za kuno kwezi kwa Ruhuhuma mu nteguro y'amafaranga azokoreshwa n'iryo vuriro Zabibu Iradukunda ngo yavuze ko agiye gushirisha ikawucu ku matera 3 z'abagwayi. Ivyo ngo bikazotwara amafaranga ibihumbi 900 y'amarundi kuko ku matera imwe iyo kawucu ngo ishigwako ku bihumbi 300. Ivyo biruko mu gihe abakozi bo kuri iryo vuriro bemeza ko imatera ya santimetero 90 idashobora kurenza amafaranga ibihumbi 40 mu gihe ishitswe ko iyo kawucu ituma idashikirwa n'amazi. Abakozi bo kw'ivuriro rya Nyabutare basaba abategetsi bo hejuru gukwirikiranira hafi ico kibazo kugira bahagarike ubwo bunyonyezi buriko burahakorerwa.
mu ruganda rwa RPA tukaba tutashoboye kuronka Zabibu Iradukunda atungwa urutoki n'abakozi bo kuri iryo vuriro kugira twumve ico yoba abivugako, co kimwe n'uburongoye akarere k'ubuvuzi ka Nyanzarake. Dani Claire Iratwumva handi havuga ubunyonyezi mu ntara ya Bujumbura, aho abanyagihugu bo muri komine Nyabiraba bagiriza musitanteri waho kuba anyonura itunga rya komine. Ivyo babishikirije mu gihe batojwe intererano yo kubaka ishuri ry'akarorero ryaho, ariko inyuma y'imyaka 5 hakaba hamaze kubakwa ikirasi kimwe gusa. Ni nkuru ya Eric Niyonzima. Iyo myidogo y'abanyagihugu bo muri komine Nyabiraba mu ntara ya Bujumbura ifatiye ku ntererano yo gufasha kubaka ishuri ry'akarorero iyo komine baguma batangishwa, ariko inyuma y'imyaka 5 iryo shuri rikaba ritararangira kubakwa ndetse n'ibikorwa bikaba bisa n'ibitigeze bitera imbere nk'uko umunyagihugu avyigana. Hariho ishuri ry'akarorero rya etaje ryubatswe hari imyaka 5, rirubakwa ikirasi ca mbere, icya kabiri biranka. Mugabo abakuru baguye baduga batanga amafaranga, batanga vyinshi, ivyo vyinshi rero vyatanzwe nta cyakozwe. Ikibabaje gusumba abo banyagihugu nk'uko isoko ryacu aho Nyabiraba ribandanya ribimenyesha ngo nuko badasiba gutozwa izo intererano zinatozwa kuri buri munyeshuri yigaho muri iyo komine kandi bakayatozwa ku nguvu. Abanyagihugu bakatozwa amahera ku mihana, abanyeshuri bakariha, eka no kuri twagumye turiha 200 umunyeshuri 100, n'ubu hari n'ayandi bari batwatse abanyagihugu baridoga. Mu gihe ayo mafaranga yegeranywa n'abakuru b'imitumba, abo banyagihugu bagiriza musitanteri wa komine Nyabiraba kuba yarayanyuruje. Ivyo bayivuga bafatiye ku kungene abagize ico bashikiriza kw'ico kibazo mu nama iheruka kugirishwa na buramatari w'iyo ntara ya Bujumbura, bose bariko bagirwako iterabwoba na zimwe mu mbonerakure zaho zishotitse n'uyo aramutswa komine Nyabiraba. Ari naco gituma abanyagihugu baho basaba ko hoba amatohoza yihuta bakamenyeshwa ico ayo mafaranga bamaze imyaka 5 batozwa yakoreshejwe. Kuri ivyo yagirizwa n'abarongoye uruganda rwa RPA rwagerageje kurondera Simbananiye Ferdinand arongoye komine Nyabiraba, ariko turamukena. Arakoze Eric Niyonzima. Tumira amateka tutandukire igisata c'imibano. Itunganywa ribiri maze iminsi gibonekeza mu itangwa ry'ifumbire mu Burundi rizotuma ngo n'ivyahuha mu gisata c'uburimyi ibihuhuka. Ivyo bishikirizwa na Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe ryiyemeje gukangurira abantu guhindura ingendo Parsem mu mfunyapfunyo. Faustin Ndikumana avuga ko kubona abari ku butegetsi ari bo bonyene bafise uburyo bwo gushira mu burimyi bituma ibiciro vy'ibiribwa bibandanya biduga. Twumvirize Faustin Ndikumana n'umuhinga mu vy'ubutunzi akaba anarongoye ishirahamwe Parsem. Igisata c'uburimyi ni kisata gisangangiza ingorane nyinshi kandi gituma umwimbu wacu udakunda kubukuye mu gihugu. Bwa mbere hari ikibazo c'amatongo turazi kuva mu migeze yuko ibihugu vyerekanye ko 30% y'abarundi bese atamatongo bafise. Amatongo menshi rero usanga no mu muryango agenda araba mato kubera bayagabangana mu miryango, hanyuma ugasanga n'ingene ingo zubatse usanga zisanzaye ku misozi, ugasanga ashobora kuronka amatongo manini ashobora gukorerwamwo ibintu, bigasaba n'uburimyi bwo butera busaba uburyo bwinshi. Rero ico gituma usanga ico bita abakteri mu burimyi n'abandi ubona yuko basigaye ari abo benshi b'abategetsi bafise uburyo nibo barashobora kurima, kandi abo nabo ntibashobora kuba benshi kandi uwo mwimbu wonyene ntiwokwira. Usanga rero hagiye kubirwa n'amatongo kandi bigaragaza iboneka, hagaca hajamwo ivyo byuko ifumbire bikitangwa nabi, n'ubundi uravye ingene ifumbire ikenewe mu bihugu vya Afrika kenshi basanga ifumbire idakwiye. Ivyo rero ntikwira urumva biza kuzongera isibe, tutibagire byihindagurika ry'ibi, usanga umwimbu rero ugumya ari mukeyi. Umwimbu ugumya ari mukeyi rero ibiciro bica biduga vyabo byaduga, bigaca bituma amikura abarundi agira ingwane yo kubishikira, kuko murazi ko umuceri ugize imisoro yo ku 3,000, biharage 1,500, no kuvuga yuko ugiye kurana no mu biharuro yise bisohora usanga ibijanye n'ibiribwa ari byo bisigaye biduza ibiciro cyane. Urumva rero ni kibazo. Ivyo Faustin Ndikumana akaba bishikirije nyuma yaho humvikaniye imyidogo myinshi mu barimyi ijanye n'ubukene bw'ifumbire buvuye ku itangwa ribi ryayo. Ntimugiye kandi umukuru w'igihugu we yari yamenyesheje ku Imana ko igisata c'uburimyi cifashe neza. Imbere ko dusozera ano makuru tubabwire ibijanye n'imyuzurire inyuma y'imyaka 2 yariheze batewe n'amazi. Abanyagihugu muri zone Gatumba komine Mutimbo y'intara ya Bujumbura basubiye gutegwa n'imyuzurire y'amazi ava mu ruzi Rusizi. Muri kino gihe imiryango imwe mikaba itakigirana iki ku musaya. Hizo nizo na Elvis niyo mwongere. Imitumba ya Kinyinya ya mbere na Kinyinya ya kabiri yo muri zone Gatumba niyibangamiwe cyane n'imyuzurire y'amazi ava mu ruzi Rusizi. Bamwe mu banyagihugu baho baganiye na RPA bavuga ko batabona uko bagiye kubandanya babaho kuko atamya kibiri yari bwahere
basubiye mu mazu yabo bari bomuwemo n'amazi y'urwo ruzi nyene umwe muri bo aravyigana. twebwe abanyagihugu dutuye muri zone Gatumba na cyane cyane ku mutumba wa Kinyinya ya mbere na Kinyinya ya kabiri na Mushasha ya mbere na Mushasha ya kabiri na Gaharawe twari twasiye mu mihana yacu naje hari haciye imyaka ibiri amazi yaraduteye ubu twari twarongeye gusubira mu mihana twariko turasanura amazi yacu none amazi yasiye kandi kudutera yaje ku bwinshi. Muri kino gihe imiryango imwe imwe igira aho ikiga umusaya ivyatumye bamwe batabakomoka ku gutinya kuhasiga ubuzima. Imiryango yari yarasubiye mu mihana yabo yongeye kandi guhunga n'intekera ku mutwe bariko baragenda guhiga aho bakika umusaya. Hagati aho imiryango imwe imenyesha ko abana babo bitazobashobokera kubandanya biga bagasaba leta gukora uko ishoboye igatunganya neza inzira urwo ruzi rwocamwo kuko igihe cyose hatanguye urushana baca bama baja muri urwo ruhagarara cane cane ko hari n'abamaze kuhasiga ubuzima biturutse kuri iyo myuzurira. Elvis niyo mwongere arakenuye nyino ngahafite namwe bakunzi ba RP amakuru twabateguriye kuri no gatatu genekerezo ya 2023 ruhuma umwaka wa 2022 aciye agarukira mwakoze mwebwe mwese mwabiteza abiri bakoze nabagenzanje umwe wese guca yaterereye uzani muzaneza ariko ndabashikiriza ano makuru nkaba ndabikirana ndabipfuriza kubaranirwa mu banyu no mu byanyu Imana ibandanye irinda Burundi n'abarundi naho utaha.